Abeli Benduwayo ni na kimwe cateye uruhagara bigiye bitandukanye umukinyi mugenzi we bari basanzwe bakorana n'ibikorwa byinshi twama tumubona mu mafilme ya Benduwayo nawe sumundi ni Amza benshi boramuzi ni Mfalme nawe aho yaraheruka gutanga igikorwa gisa n'izina kino ino filme shasha Abeli aheruka gutanga aba bagabo ni ibintu vyege bizana vyege bivuga bigiye bitandukanye abantu bavuga mbega vyagenze gute ziki mugajiye umwanya umwe aba bagabo bariko baraducanga ni kuduca sinahura uburyo umuntu ashobora kuransa title ya film atana amasaha 48 arahera ukabona wenda ku izindi hanze ihwanye niyo isana kwa tuvuge ko ari wa mugani ngo abagabo barara kubiri bakarota kumwe je ndamutse narose kumwe nawe indoto zawe ukazirotora inere ava numva insubiye kuja mwirigara hamwe warotorera za ndoto notuma migama kandi kantu nshiramwo gakatisha izisa nizo wavuze ugaje ntabwo nogaruka nsubiramwe indoto nkizo wawe oya mugana je ariko nubundi birashobora kuba bihwanye biga amatitre akabasa ariko content nivyo nagira upiriza title ya filme murumva icarico kugeza nigiye mu bihuza ijana kwijana na point d'interrogation nukuvuga kabaza zikaza zisa natangajwe n'isigura Abeli yatanze Abeli n'umuhanga wo kwisigura ariko Abeli muye musigura ibintu rimwe rimwe muze muri aba bantu mu bisigurira bari ngo itandukano riri hagati ya ukuri n'ukwahe sorry n'ukuri n'ukuhe na ukuri ni ukuhe iryo ni itandukano ivyanditswe amatuvuga Abeli tubivuga mu mvugo filime zose zitwa ngo ukuri n'ukuhe mu mvugo kandi mu mvugo ukuri n'ukuhe mbo bivana n'intara bavukiye mwako nakatuzo gakoreshwa na hani Bujumbura sino harabavuga ngo ukuri n'ukuhe oya bose ni ukuri n'ukuhe urumva mugabo mu nyandiko bandika ngo ukuri ni ukuhe ego aho ni mu nyandiko Abeli rero asa n'uwatanze itandukaniro hagati y'ano mataito afatira ku kintu kimwe uburyo bino bintu bivugwa mu mvugo n'ukundi kuntu bivugwa mu nyandiko ndio tandukaniro yatanze naho ubundi Abeli ano mataito arasa mugabo Abeli ntabwo yakwiye kubazwa kino kibazo hanini mubanze mumfashe inde yatangiye gutangaza title ya film ego Hamza niwe yatanguye gusohora oya gutangaza tuvuze gutangaza ego Hamza kintu yatanguye we yarasohoye inani cover iriko n'izina Hamza banza kora ikosa none Musa akigendera ko mbabarire ndabivuga yabanje kora ikosa ryo mu nyandiko no title yanditse nabi Hamza yanditse ngo ukuri n'ukuhe oya yanditse ngo ukuri n'ukuhe hajya niko wasoma nukuvuga badufashe yanditse ukuri yandika n ashirako kariya ni apostrophe kariya kantu ko hejuru yanditse ne iruko ashirako kariya kantu ko hejuru hama ijambo ukuheriza gigenga ahubwo iryo niko Hamza yanditse Hamza birafatanye ahubwo Abeli niwe yakosoye we niwe agisohora ubwa mbere Abeli ntigeza Abeli agisohora ubwa mbere harimo aka apostrophe harimo sahwanya ne avara ni sahwanya ni sahwanya hanyuma mu nyuma niho yaciye akosora cyashiramwo ni ijya ni inshozi iyo ni inshozi cyangwa mu mugwi wizi ntuze ya amavuga makene n'amavuga makene ariko ijya ni inshozi okay yaje kubikosora mu nyuma Hamza nawe no baracandika ngo ukuri n'ukuwe hano ukuri n'ukuwe harimo ya n sinzi kuri kurabibona ego Hamza ni inde oyandikwa Abeli ego naco tubireke by'inyandiko abasirata ashora aba artist ashobora gusigurira cyangwa turavuga gutyo ngo twako turavuga amazina namwe yose yasoma co kimwe mugatugerageje kuraba ibikinamwo biratandukanye ariko nta Hamza wewe hanini nivyo by'amadini niwe ahanini yagiye yiyumvira mbega ko Imana ari imwe amadini akaba ari menshi cyane agiye atandukanye ukihata kuye kuba idini imwe we Hamza ariko aribaza mukuri nivyo we yakaribaza muga Abeli nawe atuzana ariko atwereka ubuzima twaciyemwo cabagenzi bacu baciyemwo cyane n'abavyeyi bacu bagiye baracamwo watwereka ingene umwana arigwa na mukase ingene
ingene biba bigoye umva n'ibintu bitandukanye mugani tuzi namza ko mu nyuma tuzogenda tubona ibindi muga mugiye bose bice bamaze gusora ni ibintu bigiye bitandukanye umva ko ari ama histoire igiye atandukanye mutere ko muravyumva n'uburemere tureke zino ndabaye nk'akarorero raba nkuno munsi dufate for example nka muvi hari yitwa imva ya mwihora raba nkuno munsi hasi hazo umuntu uno munsi nyene agasha sora filme yitwa imva ya mwihora ntabwo mubona ko bino bintu tubite gute ntabwo bitangaje ndibuka naguciriye ko ikintu cyunyibutsa ndibukigiye abenduwa yari ngaha turiko turamaza tubwire ino filme ya ushasha nubwo content utongo tubwire nubwo ino filme ya ushasha mwaba mwayise gute aratubwira ngo nituratora izina bwa nibanga turamera atubwira ahubwo ni mumfashe kugira tumenye izina notora sinibuka ikintu twamuhara mba imfuvyi sinzinge twambwiye mba amarira y'imfuvyi aca yatubwira ni mugende kuri YouTube ndazi yuko mutayitoye ndabaha ikintu rero je cagiye kinangaza mbega berge yatubwira izina twari twamuhara avuga iyo namwogendera hose muteguza kuritora mu bundagaruse turi tubona abakinyi babiri mwese muje sinatitire kuri YouTube gusa sinishusha nayo titire yari hari nabivuze nta masaha 48 haciye nakasohoye yitwa uko nawe usohoye yitwa igitangaje rero kindi naco nyene mu kimenye uno muntu yitwa Hamza Mufarm aregeranye cyane n'Abeli ndo ico naje cyane na filme Abeli ndo yaheruka guheza Hamza yifemo kuboko no mu nyandiko none tuvyitiki hari abantu mbise bavuga bati ibi bintu birashoboka yuko hari umwe yashatse kwiheka ku wundi gushaka gutora fan base yiwe kugira ngo nawe aje kurabwa muri aba babiri yo barinde mbega no nico kintu baba bakoze kiza gutanga umusaruro umeze gute kuri ba bantu bariko barashaka gukora ibintu biri professionnel biza gutanga ishusho imeze gute muri public y'abakurikirana ibikorwa byabo ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi bagiye batandukanye mbwa bakunzi igani barakora ni n'ibintu kandi tuzogenda turonderera umuco oya kirudi ko kuri wari tuzorera umuco bigiye bitandukanye ko biragoye ko bose basanzwe bafise ibikorwa bahuriye dusanze tuzi ko begeranye muga mu nyuma bose n'ikindi bose tukabona ego turashaka ko abakinyi ba cinema ko basora ibikorwa ku bwinshi ni ikintu ciza n'iryaterambere twese dushaka ndibuka Amza yasoye nk'uno munsi abe nawe abaradutayemo ejo bose tubona baje ku izina rimwe nawe ibintu tiko turavuga bigiye bitandukanye rero naciye niyumvira mbega Amza turakunda kumubona mu bikorwa vya Abenduwa mbega muri ishasha yoyo nta hantu arimo tuzomubonamo canke iryo zina naryo yarazi ko ariryo bazokwita ni ibintu bigiye bikora ikindi no kwibaza cungana nivyo wibajije ese boba babifata yuko ari ibintu bisanzwe kugeza n'igihe bino bintu bo bihindura agakino bakitiranya amatitle kugira basamaza abantu twibandanirize twakira n'umushitsi twababwiye ariko yuko Mimi Mireye ego afise ibikorwa byinshi ariko kandi muri ino ndwi turimwo nyene abakunzi biwe bari bamukoreye surprise Mimi bamabazi mukoreye uwitwa Sami afite filme yitwa Prophet of Love bagende bayirabe ndadukunda Libert muri weekend yakoze graduation nta bantu benshi bayibonetsemo nta na benshi yashimye gutumira kumbure azotanga